turabahaye ikaze bakunzi ba Burundi Kingdom TV aho muherereye hose kuri microphone muri kumwe na jewe King Nurdin akaba ari undi musi mushasha n'umutumire mushasha ni inkuru shasha ni ibintu bishasha kuko tuguma tubaha ama update ku bintu bagiye bivugwa hirya no hino nkabashaka gushimira kwanza wewe wamaze kugira subscribe canke se s'abone wowe udahengeshanya kudukurikirana buri musi wowe ugira ama partage wowe udusigira commentaire kuko ivyumviro vy'iwanyu nivyo bizotwubaka twebwe nkaba ndagusaba wowe utarabikora kubanza kubikora kugira tujane nibihe uno musi muri studio za Burundi Kingdom TV tukaba dufise umutumire akaba agiye kutuyagira hanini ku kazi asanzwe akora ndaguha ikaze murakoze ku mazina yanyu nitwa gute amazina abavyeyi bampaye ni Kajelebo mugabo mu nyuma vyaje guhinduka baramamagara ni kuri Fabrice ariryo zina ryabandanije ndagigira ko ndaheza nitwa uko nyene mugabo ubu basigaye banyita Fabrice Lebo kubera ayo mazina abiri yose yabandanije akora twaciye dufatanya Fabrice hamwe na Lebo. Fabrice Lebo usanzwe ukora iki? Bon, ndandaza impuzu za magazin z'Intanzania mugabo kuko imagazi ziratandukanye. Hari inganda ni Tanzania. Mbega tukiri kuri cyo kwanza inganda ni Tanzania bitandukaniye kuki? Inganda ni ubu jewe nje kugura impuzu nje kugura mvuga ati nkeneye impuzu nziza mwizo zibiro umpiyahe. Impuzu nziza. Mwizo zibiri inganda ni Tanzania. Bon, impuzu zose ni nziza gusa zirarutana bivana n'ukuntu we wambara usanzwe wambara n'amaguyi wawe kuko hari abantu rana inganda ni Tanzania ni impuzu zidasangiye abakiriya. Hari abakiriya b'inganda n'abakiriya b'Tanzania. Rero Tanzania kenshi zambara abana bo ngaha mu gisagara. Abana bo mu gisagara. Inganda nazo zambara nyene abantu nyene bisoneye na cyane cyane abantu bakuze. Tanzania rero ni impuzu usanga kenshi uyimesye idasesa irangi. Kandi ni impuzu usanga idafise amabara menshi cyane cyangwa ibicapo byinshi cyane. Mugabe inganda ni ibintu nyene bagira nyene vyaka cyane ushobora kuyibona uri na hariya kure ukavuga uti ujya muntu kweri yambaye inganda niyo mpamvu baciye bazitazira imbono. Okay, tuvugane ku muga wawe wo kudandaza impuzu. Mbega Fabrice Lebo icyumviro cyo kudandaza impuzu cyakuje mu gute? Bon, icyumviro cyo kudandaza impuzu natangiye kuvyumvamwo nangura kubikoreramwo cyane ngitangura ishuro ryo muri 11. Bon, nari mfise umugenzi wanje yariwe twakunda guteramana wewe yarabidandaza rero acarabimenyereza ndatangura kubikunda nzandirirwa mu kibanzi wiwe uko nyene bizabira njamwo ansigira ikibanza ndandaza ndamufasha. Bon, abariho nabonye guheza ishure sije nabonye ndahejeje ishure nca ndabijamwo. Okay, mbega tumenyereye mu iki gihe kurunka amafaranga bigoye cyane cyane kugwaruka ku bantu b'abajene wewe ugitangura ako kazi kawe ko kudandaza impuzu wari wipanze canke uburyo bwa byagenze gutegura nk'uburyo? Bon, sinovuga ngo nari nipanze gusa imigambi y'Imana izokamara imigambi y'Imana kuko ivyo twe tuyumvira sivyo Imana yiyumvira kandi yama itwiyumvira ko ivyiza gusa. Bon, shobora kuvuga uti jewe nta kintu nari mfise kuri uwo mwanya niyo nari nyeze ishure mwese murabizi umuntu agiye zishure ubu ufise imigambi mugana amahera ubu ufise. Rero naregereye mama wanje nkunda cyane bakaba bamwita Beatrice Habimana ariwe namwegereye ndamubwira ikibazo cy'iwanje twe na mukuru w'iwanje yitwa Ndayishimiye Jean-Luc bakunda kuyita Smith Kondeboy. Manyene yacaramfasha niwe yangiriye ubwo buntu nyene aramfasha aramo mutaye ibintu byose nari nkeneye nukuri numva ndamushimiye cyane muri aka kanya kuko niwe yatumye ngeze aho ngeze kuri uno mwanya.
aya niwe yampaye ubwo buryo ndatangura akazi. No gutangura akazi nshobora kuvuga yuko hageze ahantu biranga birahagarara, ngiye kubimutura yaranyisubiye kandi aranyongera izindi nguvu biciye mu kumanura no kunyongera ubundi buryo, niyo mpamvu nyimushimira cyane. Okay, kuva nuvuga utanguye gukora ako kazi kawe, nizahe nuvuga intambamyi canke ingorane wahuye nazo muri uwo muga wawe, nuvuga utari witeze canke ni cyahe kintu wabonye gitandukanye n'ukuntu hoba wiyumvira ko ibintu bizogenda? Bon, ikintu nabonye muri ivyo nuko ibintu vy'impuzu usanga biyobeye cyane. Ikintu nabonye cyabaye nyinambamye muri jewe kubera ukuntu tudandaza, ugasanga igihe wifuza amahera sicyo gihe uyaronkeko, ibindi bintu nyene bigenda biza nk'uko nyene. Nk'amezi yo mu ntango w'umwaka na amezi udashobora kuvuga ngo urashobora kuyakoramwo, oya. Na amezi usanga abadandaza benshi batadandaza mu bintu vyerekeye impuzu, bisaba yuko ugira umutima nyene wo kwihangana. Ugeza n'amezi y'imanza nko mu za Noel, Pasika nk'uko aba ari udandaza. Iyo niyo ntambamye nabonye. Iyo tuvuze umuntu wadandaza impuzu canke umustiliste, no muntu novuga kenshi abarakarero ku bandi, kuko n'umuntu ari umuntu abikora neza, usanga ari umuntu ahurumbirwa n'abantu benshi, wanashaka abantu novuga baba star baba bazwi. Mbega wewe ico kintu kiramaze gushikira ukambika nk'umuntu w'umustar canke hakaza nk'umuntu kakubwira ati jewe vraiment ndavye ibintu udandaza, ndavye abantu umaze kwambika canke abantu bamaze kumbwira ko bashoreye ibintu wawe, ndumva ko nukorana nawe. Mbega ibyo bintu biramaze gushikira? Yego, kandi cyane n'ubu biracyanshikira. Par exemple bon, namaze kwambika abantu baba star benshi n'abakinyi binamba mu rugamba, nkaba Asmani, nkaba Nshimirimana Jospe, abo n'abakinyi, abantu bakurikirana ibintu by'imipira cyane bo baba bazi cyane. Hama n'abastar bamwe nk'uwahoze aririmba muri Swag Team batazira Jolly Swag, uwo naramwambitse. Bon, si kuvuga ngo nigenda bambika, mugabo hari impuzu zimwe bakuye kuri jewe comme support, shobora kuvuga yuko ari je nazibambitse. N'undi batazira Pedla Coco Magisla, n'umuhungu agara cyane kandi afise igihagararo, ayambaye ushobora kuvuga uti yego n'umuhungu arambaye. Kandi n'umuntu azi kwambara, ushaka kumukurikira ashobora kumuraba muri Instagram kuri iyo adresse yiwe Pedla Coco Magisla. N'umustar cyane vraiment ndamwemeye. Mbega uvuze abantu maze kwambika, numva umenga benshi muri bumenga bari hanze. Mbega ubapangira style bari hariya nyene canke wabikora bakiri? Bon, bakiri no nama connection cyane na biganiro byinshi cyane twari dufitaniye nabo. Igihe bagenda niyo twatangiye kugirana ubugenzi, baramenya akazi kiwanje baragashima, abariho baratangura kuza barantuma impuzu uko nyene izo bashimye, izo bashaka. Bazi gutuma bari hariya uri ino? Bazinuma bari hariya ndi ino, nkazibarungikira hariya bakandungikira amahera. Apo rero nivyoroshe. Tukiri kuri ico nyene, uramaze kwambika abantu bagiye batandukanye nk'uko tubwiye, abaririmbyi hamwe n'abakinyi. Mbega uriko uraraba akazi kiwawe nabo bantu usanzwe wambika, ubona imigenderanire yawe nabo cyane cyane ndiko mvuga ku kintu c'akanoti, ikintu c'uburyo bakugurira nko kuvyifuza canke bimeze gute? Bon, nk'abo mvuze nibagiye n'uwundi yitwa Nyange, muramuzi mu namba mu rugamba,
nawe namwambitse nk'abo mvuze n'abantu batangora cyane mu bintu by'akanoti n'umuntu ashobora kukurengereza ko n'amahera wamusabye urumva nagushorera kugira yambara gushorera kugira supporting akazi kiwawe. Tukiri kuri ico nyene abantu bagushorera n'abantu bari hanze, mbega ahantu mu Burundi ndazi hari abastari bariho kandi benshi, wowe baza ko ikibazo cyo bakirihe kubera iki abo ngaha abo baba batakurondera canke utakorana nabo biva kuki? Nibazwa yuko ari ukuntu ntakunda kwigaragaza cyane, uravye nko muri no misi singikunze cyane ibintu byo gupostinga akazi kiwanje canke kugirane, kenshi usanga ndiko nkorana n'abantu tuzinanye cyane baza akazi kiwanje nanje ndabazi. Hariho abafans bo kwambara yifuza kwambara buri munsi kwama ari update, kwama asohokana n'ikintu gishasha kiba gisohotse, nirihe jambo babwira cyane cyane ufatiye ku bintu wowe usanzwe udandaza? Ijambo nababwira nuko kuko ukwambara n'amahera umaze kugira icyifuzo cyo kwambara utaragira amahera uba uri kuragorana mu bisanzwe. Rero bisaba yuko kwitegura bisigura kurondera ayo mahera, mukegera umuntu kandi ukamwizera ukamwizera nk'umukoneseri ushaka yuko akwambika, ukamwizera kwizera akakwambika bikwiye. Ikindi kintu nshobora guhanura nk'abadandaza bagenzi banje ari ubundi buryo ushobora gusanga umuntu araje mu kibanza cy'iwawe aragusabye impuzu kugira aje kuyidandaza nawe narongemo iyo nyungu yiwe. Ugasanga umukonesere cyangwa umustiliste aramwanyiye uwo muntu kandi asanze amuzi, ni ibintu nyene bitagyoheye cyane. Mu bisanzwe twese turabajene dukwiye gushigikirana mu kurondera ayo mahera, kuko umuntu amaze kuja muri game yo kurondera amahera ubukwiye kumutera intege ukamwereka yuko ubuzima ari ubwo nyene, azogera igihe nawe akwibuka yuko hari ikintu wigeze kumufasha akagushimira. Neza cyane. Na ikibazo namye niyumvira kuva kare ndayikubaze, nta muntu novuga mu bantu bazwi canke novuga b'abastari bakorera ngaha mu gihugu woba wifuza umunsi umwe gukorana nawe? Abantu noba nifuza gukorana nabo mu bastar ba gospel canke baririmba indirimbo zisanzwe? Abari bo bose baba gospel baba baririmba izi bavuga ngo zisi canke wanashaka bakina amareresi amafilme, n'abantu uvuga ati jya abantu vraiment ndakeneye gukorana nabo, ndabona umenga ibintu vyanje vyotera imbere cyane nkoranye nabo, canke ati bonshikana imbere gusumba aha ndi? Ego barahari, gusa mu ba gospel sinibaza cyane yuko bambara izino muzu tudandaza, muga aba baririmba izi ndirimbo bavuga yuko ari izisi nibo bakunda kwambara bino bidandaza by'iwacu. Ndavye muri ino kariyeri y'umuziki w'indundi ngaha mbona umengo je no kwifuza gukorana cyane na Kiriku, kuko ari we muntu cyane nkurikirana cyane kandi nkundana mind yiwe, mbona yuko hamwe twokorana nawe shobora gushika kure. Kiriku wenyene? Hariyo n'abandi nk'aba Big Farias ashobora kungeza kure. Akeneye gukorana na Kiriku, akeneye gukorana na Farias, akeneye gutera imbere. Numwe mu bajene b'abastiliste akorera ngaha mu Burundi, mugabo abantu nkuko aje kubitubwira abantu akorana nabo cyane n'abantu bari hanze, arakeneye gukorana n'abantu bo ngaha mu gihugu kugira nabo bamuteze imbere. Twari kumwe na Fabrice Lebon, ndagushimiye. Turabashimiye cyane. Reka nshimire wowe ariko uradukurikirana, nshimire wowe wagize subscribe, nshimire wowe ubandanye ugira ama partage, nshimire wowe gumudukurikirana, wowe wahevye ivyawe byo warimwo ariko ukemera kudukurikira. Nkaba nongera nsaba wewe atacurakora, wowe taragira subscribe, wowe umenga ntibikuraba, nyabone ibi birakuraba, iterambere ni rya twese.
mwari kumwe na jewe King Nurdin muri studio za Burundi Kingdom TV murakoze naho ubutaha